kuko turamaze kumva yuko hari n'ingo nyinshi zisambuka iyo abakenyezi nyene bagiye guca amahera kumbure n'uburenganzira bwabo mugabo kera twari tumenyereye abantu b'abagabo aribo bagenda kubijanye n'ingene bategurwa imbere yuko bagenda kumbure baba badategurwa neza mbega byo batigera bategurwa canke barategurwa ntibategurwa neza canke ama centre de formation yavuga ko azojaho yo barajaho canke byo babigeze hehe uwo mugore gutuka umuntu w'umugabo akamwambura impuzu kumugaragara abantu bumva ugasanga si kibazo uwo rero mu gihe ashoboye kuja mu bihugu byo hanze biragoye ukuntu azogira discipline atateguwe. Je mbona mwobanza gushima ko ibintu byanyu bihaye bigera kure kuko abana bakenguza amateka bya bintu dutangaza biragaragara yuko babikurikirana bya bintu muvuga bamwe barira bahohotewe na babandi bavuga ubushizi bw'isoni ibi mwumvise uyu mukenguza amateka avuze nivyo bibashira mu kibanza murimo ngomba ndabavunira akagoherero muri misi hariho abari muri Arabia Saudite mwuguru imbuga za Facebook na TikTok ugasanga muri ko muvuga ibintu bitabayesha icubahiro muze muri subirako kuko nimba mugomba ko ubutumwa bwanyu bushika kure ntibaze urafata nkuko bavuga yuko mwataye indero kora muri Arabia Saudite ubu n'umukenguza amateka ariko arabavugira mugabo kubera ibintu yamabona mugira bamwe si mwese urumva ko aciye akagobe kamwo si byiza ko mufatwa nk'ibitandero rero ni mufatwe nk'abantu bagiye kurondera amafaranga kugira ngo mutunge imiryango nzofata umwanya umunsi umwe ndagira ikiganiro ntumira abantu tubakebure hariho naje bamaze kubona ku mapaje usanga iyo novuga gutyo bahenye abantu ugasanga ariko bagira ibintu nyene ukabona ko bashavuga ati kumbe bari muri Saudiya no ko bameze kandi batukisha mwese ko mumeze ego rezo sosio TikTok Facebook zishobora kuhindura ubuzima zikabahemba mu kuronka amafaranga mugabo zamuraba inzira mu bikoramo kuko ubutumwa bwanyu bushobora gufatwa kutariko kubera ko murumva nk'akantu mu kenguza amateka bariko barabavugira uyu munsi kubera ko bya bintu ntangaza barabibonye barabikurikirana yamarira yanyu barayabona mugabo akagobeka ngo mwarataye indero reka mwumva ukuntu yavuze kano kantu karakomeye niko gusa hari abantu babifatira isanzwe umukenguza amateka avuze ibintu nk'ibi atasho ntimugire ibintu bisanzwe umva ibintu yavuze murumva uwo mugore gutuka umuntu w'umugabo akamwambura impuzu kumugaragara abantu bumva ugasanga si kibazo uwo rero mu gihe ashoboye kuja mu bihugu byo hanze biragoye ukuntu azogira discipline atateguwe. Turavyumva rero bariko basabira ko bashira muri vya bigo bibategura kugira ngo mugende muri Arabia Saudite mwateguwe. Kumbure ikiganiro kirambuye muracyumva ngaho imbere. Hari umukenyezi ngaho yatangiye kuvuga nawe nyine arabaza ati yipfuza ko bashira muri ya masantre bakabigisha bakabanyigisho mukagenda muri Saudiya mwarose muza amategeko abagenga mwaramenye vya bindi mutazi bimwe bacisha ko birukanka bagomba ko bijye bihava bakabigisha neza umuntu rero reka twumvirize uwo mukenyezi akomeze avuge abazi ikibazo ciwe imbere turamena amateka toya duce tutuvuga mu kiganiro idonido kino kiganiro abarundi kaze muri Arabia Saudite ndazi ko mutavyumviriza ni inyungu kuri mwebwe mutavyumvirije muragomba mureke je ndagerageza nkabibegeraniriza kugira ngo bize bibafashe turabi yuko indoto zacu zuko mu barundi kazi bari guca amahera mugo mudahohoterwa twozozigerako ariko je nize yuko izo ndoto nzozigerako niyo mpamvu navuye hasi umukenyezi amaze kugenda akazomara umwaka canke urenga kenshi umugabo nawe usanga agaruka asanga yarinjije uwundi kandi akamwinjiza muri bwa buryo umukenyezi ariko araca muri ivyo bihugu je ntibaza naje numva no shimangira ico honorable Rukadi avuze yuko uwo bubakanye n'ugiye kumbure boraba ingene asinya consentema akagenda mu rugo babizi kandi kumbure n'ivyo bavya bivuye muri uko guca ayo mafaranga bikaza byunganira urugo mugabo ntibize bije kurusambura hanyuma akandi nagomba kugaruka ko byavuze mugabo nanje numva no kigarukako nikijanye nishirwa mu ngiro yaba amasezerano canke ama convention canke ama accord
igihugu kiba cemeje hamwe igihugu cacu c'u Burundi hanini mfatire ku gihugu cacu c'u Burundi yabivuze amadefi amwe mugabo jewe sinanyuzwe mugabo nagomba kubaza nti mbega none nk'ubushikiranganji novuga nti nibwo buzi imbere muri bijanye n'ama convention mbega baba bafise stratégie de suivi de la mise en œuvre des différentes conventions zabaye signé n'igihugu cacu c'u Burundi muri ico gihe nibaza nti iyo hari iyo stratégie biroroshe yuko abantu bakurikirana kumbure muri ya diplomasi nyene yavuga ati nta kubabaza nta kwerekana ko hariho pression umuntu ariko aragira mugabo turafise natwe abaserukira igihugu cacu c'u Burundi ama ambassade mu bihugu bitandukanye dufitaniye ayo masezerano mbega iyo stratégie yo bihari hanyuma muri cahier de charge y'umu ambassadeur baba baributse kubishiramwo mwese bakamusinyara ati yamara igihugu giye guserukiramo Burundi turafitaniye amasezerano aya naya ukoresheje ya diplomasi nyene kumbure uzi canke uzi urazozura kurikirana buke muri ico gihe nibaza yuko bica byoroha ko yibutsa nino mu gihugu ati yamara jewe ndiko ndakurikirana kumbure ano masezerano dufitanye kino gihugu turimo namwe muraraba kuri kote y'u Burundi kunuku kuko nabonye mu madefi yavuze yuko hari gihe usanga mu manomination yo mu ministère sectoriel usanga rimwe na rimwe abo banomye kumbure bibagora ugasanga ntibariko barabikurikirana neza ariko novuga nti muri ico gihe umu ambassadeur araheza agafasha akibutsa mu gihugu uruhara rw'igihugu muri akora amasezerano ndetse akongera agakurikirana mu gihugu arimwo akaza kumbure buke atababaje mugabo by'ukuri tukaraba yuko ivyo tuba amasezerano tuba dufitaniye n'ivyo bihugu abariko arashirwa mu ngiro kuko nkuko twavyumvise amaze kuba menshi kandi n'ayandi ariko araza ariko tuba dukeneye by'ukuri tubone inyungu yayo cane ivyo tuba twarashize muri ayo masezerano nutwo nagomba gushikiriza kumbure ngira ngo haraza kubaho akaryo ko kubaza ku bindi bibazo bitashoboye gutangwa murakoze imana bahezagire kuko hari utundi tubazo sinzi ko nogirako ikibazo cyo kwibutsa mu bo twakoreye mu ngata bari hano muri manda iheze hari ikibazo caje hano jewe nari umushikiranganje wo gushikirana umwubaho umushikiranganje nawe yari mu biro byanye nico bahira umukuru w'igihugu hajya naho kubera ari umutwe w'igihugu tuba twibaza yuko abariyo bakurikirana ibivugwa n'abene igihugu bose kugira ngo nyene bize biratorega umuti rero ndibuka umushikiranganje yakoreye mu ngata yaraje ngaha gushikiriza urutonde rwabo leta y'u Burundi yagomba kurungika mu bihugu bitandukanye hanyuma umwubahwa nyeniteka yararongoye inama nkenguzamateka ico gihe hari igisabo yamushikirije kuko kenshi na kenshi iyo bazanye amazina ngaha kwemeza amazina usanga hariko ubwoko kumbure hariko ubwoko bw'abahutu n'abatutsi hanyuma acara musaba yuko ikindi gihe yogarukana urutonde hariko n'ubwoko bw'abatwa kuvyo nagenda kurikirana aho narindi no gushika uno munsi ndi hano nta rutonde na rumwe nigwaba hari urundi gwaje inyuma nta rutonde na rumwe rwigeze ruza ruriko ubwo bwoko bw'abatwa yaragarutse inyuma yabimubwira yaragarutse hanyuma kandi kuvyonze gushaka kuri no saha nta gihugu na kimwe Uburundi bufise ubuserukizi hoba hariyo umuntu wo mu bwoko bw'abatwa yaba umushoferi yaba umunyamabanga do bureau yaba abakonseye yaba abambassadeur yaba kurya nyene babapanga nta mutwa n'umwe arimwo
je nagomba kubaza umwubaha umushikiranganje kuko nabivuze yuko ico gihe yari mu biro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu niyo yakorera nambe nihenze naho ntaco ashobora no kuba mbere yari no mu mahanga guserukira Uburundi kuko ndazi ko afise uburambe muri ivyo bintu nashaka kumubaza yuko ivyo bintu nawe yumva yuko ari normale yuko ari ibintu vyiza bikwiye kubandanya uko nyene ico ni kimwe ikindi kibazo nashaka kubaza mbega yo baramenye aho vyankiye kuko nyene iteka w'ico gihe yari yabimusavye mugabo nkuko ndabizi vy'ukuri kandi murambabarira ni nabandi avyihenze ko kumbure ho bahariho gishasha ntazi mugabo kuvyonzi gushaka kuri isaha nta numwe arajamwo yo baramenye aho vyankiye ku buryo bitigeze bikunda gushika kuri no saha nkavuga nti mbega wewe ico kibazo ico gisabo kuko hariho la continuité de pouvoir yoba hari ico yiyumvira kuzogikorako kugira ngo noneho abo bantu nabo biyumve nk'abantu bashobora kuja mu mugwi w'abandi baserukira Uburundi mu makungu kuko twibaza yuko turavye ingero yaje bundi nakibajije ikibazo nk'iki umushikiranganje y'ubutungane yaciye avuga yuko mubo barondera baravye mu bwoko bw'abato basanga nta numwe akwije ibisabwa ariko nukuri kumbure ubuhoho turavye abona dondaguye guhera ku mushoferi kuduga niho buramwe n'umwe nawe botora iyo bishobora avuga nti ivyo bintu nge navyumva mbega ni ibintu twobandanya tuba muko nyene canke wewe warafise ukuntu yumva yo bihindura kugira umugwi w'abene igihugu nabo biyumve mu buzima bw'Uburundi mu makungu murakoze Imana ibahezage nanje ndagerageza kuvyishura aho ngeza hagiza kanso bangira ngo muzompa kanya ngaruke icyo nagomba kubamenyesha ubwa mbere ho nuko ngira ngo iki gikorwa ni igikorwa gihambaye gose murazi ko mbere nari nasavye ko munyongera kanya kandi mwarakanyongeye mwarakoze ariko nubu ntikakwiye kuko ni igikorwa gisaba kurondera kure gose urabona guhera mu bihumbi 2020 kuduga gushika 2025 imyaka itanu ntiba vyoroshe na bimwe twavuga dufise ingorane zo kubika les archives ariko nko muri ministeri wacu turiko turagerageza kubera ico kibazo twarakibonye ubu turafise ingene turiko turagira ntuzeye turanumeriza les archives kugira ngo tubibike neza ku buryo tubirondeye bizoboneka byoroshe aha rero ikinda yakwa amashikiranganje shoye nangira ico ndakivuze ko nimbe bishitse ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu ntibigire archive imeze neza tuzogira ingorane kuko aya masezerano aba yabaye hagati y'ibihugu iyo habaye kitagenda neza niyo agaruka kabikiraro ducako kugira gitora inyishu ico nibaza ko ari kukihutira cane hakaba ha archive muvuga muti iyi archive turayizeye neza amazi yashuha yakanya icyo tuzokinira mu ngaco tuzokironka bandanya ego murakoze nyine iteka iyo preoccupation natwe twarayibonye arico gituma twaciye tuvyihutira ubu biriko birakorwa kandi turamaze kugira ibitari bike hanyuma ikintu ariko ndakivuga c'amarchive nyene kuko c'umwanya naronse utakwiye nibaza ko iki gikorwa tuzokibandanya twariko turaverifia n'abamfashije dusanga la convention entre la Turquie et le Burundi yabaye signée ratifiée le 9 juin 2023 hanyuma twaciye turungika vers la partie turque le 23 juin 2023 murumva iki gihe nta rotari yabayemo turavye neza ni minsi gusa yahaciye aha rero ngira ngo muradutungira kuko nkuko nabivuze akanya ntikatubereye titwarose akanya gakwiye kugira ngo tuje en détail turondere tous les documents kandi icyo novuga naho nyene nivyo ngira ngo hari n'izindi saraje mu ngiro ariko burya
kugira ngo isezerano rije mu nzira nk'aya makonvention aje mu nzira aje mu ngiro ntibidepanda na une partie, c'est une convention entre deux parties. Urumva mwebwe urashobora gutanga l'instrument de ratification tant que le retour n'est pas encore itaraba habe cet échange d'instruments, la convention ntija mu ngiro. Aha murumva ko les responsabilités zishobora kuba soit sur l'une des parties. Ngomba ngaruke kuri ibibazo rero mwabajije bubahwa. Hari honorable Gade yabajije ibijanye n'aba bakozi baje gukorera hanze, aravuga billet de sortie ministère yo bitanga. Ibi nibaza yuko no kuri hamwe bosoma neza ubwete twanditse ibi ntibirimo sivyo. Twebwe ntawe tubuza kugenda nko ndabisubiremo. Seulement ugenda tuvuga tuti vyoba vyiza ugiye uciye mu nzira zizwe kugira ngo niba gira ibibazo vyorohe kugufasha. So kuvuga yuko tutabafasha. Ama ambassade yacu muri Qatar, muri Addis Abeba aho baca hose mu bihugu baza bacamwo twama turi mobilize. Turarungika abakozi iyo twumvise umuntu afise ikibazo akagenda umukonseye ari igihugu turafise mu ambassade tugadepesha umuntu avuye mu kindi gihugu kugira ngo aze gufasha uwo muntu. Abantu bamaze gutaha bafise ingorane barabizi bamaze kuvyumva. Nko muri Qatar haraje umuntu avuye muri Emira Arabini, yari yameze nk'uwahamutse, hanyuma abonye umuntu wese yariruka gushika turungika umukonseye akava Qatar akagenda akamuguma impande akamugurira billet d'avion akamuherekeza, tugaca dutelefona muri ambassade ya Addis bakamutegera gushika bamwurije indege agashika mu Burundi. Ayo matemoignage sinzi ko mutayumva, ariko vraiment ambassade ntawe twavyumvise, turagira ibishoboka vyose uwo muntu agafashwa. Ikindi naco nuko mwavuze umuntu yagize ibibazo akasiga ubuzima hariya. Mu bisanzwe ikibazo cyabaye ntiyaciye muri agence, ariko ico si cyo umuntu yakarako cyane. Nuko ikibazo cyabaye nuko uwamukoresha nta relation nimwe rafitaniye na une agence quelconque. Hama mukoresheje ntituzi ngene vyagenze, ntizi ko ari bamwishe, ntizi ko yishwe n'ingwara, ico yakoze yamutaye mwibarabara ku buryo aba comme une personne inconnue. Hategezwa kubanza kuba ma recherche l'identification, niho babona ko ari umurundi. Murundi rero baca bitura kuri ntuze consulat general yacu iri Dubai, kuko bo yakorera muri Emira Arabini. Gushika aba oblige ko turungika umukonseyer aze gukurikirana uwo muntu gushika ivyiwe birangiye. Ivyo mwavuze gufubana iteka ko biturangirira ngaho, ngira ngo hazoba d'autres procédures. D'abord kumenya uwo muntu wamukoresha, kuko urumva nta umuzi, nta agence twokwitura tuvuga tuti tufashe muturabire uwo muntu yakoze ico caha. Hanyuma ikibazo cabaye bwa mbere niteka kujya mwakivuze ku mico, we urumva yari umukatolika, kandi aparama mu migenzo y'abayisilamu umukatolika ntafubwa mu itongo ry'abayisilamu, niko bansiguriye hariya bari hariya. Ico gihe rero bategezwa kurondera ahandi hantu bamushingura. Ivyo vyose babanje kubivugana n'umurepresentant wa ambassade, hanyuma la famille aussi iravuga iti nashingurwe hiyo, hanyuma bigenda gutyo. Murumva imico n'imigenzo iratandukanye, kandi murumva biragira impact ku bakozi bacu. Nibaza ko muri formation totegura canke ama agence ategura nico yo gifata nkama agashimikira cyane ku mico n'imigenzo, hanyuma ngira ngo natwe au niveau de gouvernement tukaraba ingene tuvyumvikana ku buryo hataba ingorane mu bihe nk'ibintu nk'ivyo bishitse. Voilà, nibaza ko les conventions signées non appliquées, nibaza ko nacishuye aha. Ngomba mbandanye ku bindi bibazo ngira ngo nibi vya rôle des ambassades mu gufasha abo bantu. L'assistance consulaire ni kintu vraiment dushira ko ingufu, kuko c'est aussi, ça fait partie aussi de l'image du pays. Hanyuma biri no mu ma obligation du pays et des ambassades et représentations diplomatiques. La protection des citoyens burundais, c'est l'une des fonctions essentielles de tout diplomate. Hanyuma nibaza ko byinshi nagenda bivuga. Nyene iteka mwabajije ikibazo
convention amafaranga izi ngurane ziba zasabwe hanyuma ntibihute gukorwa ibikorwa ntibikorwe uko nyene muri ayo madere aba yatanzwe. Iki nico la préoccupation est fondée kuko avec la fluctuation de la monnaie la valeur projet bifise uyu mwaka après 2 ans 3 ans ntibikariyo, ariko nibaza ko naho nyene hariho iyo la volonté hari hariho aussi des mécanismes, hariho bijya bita les avenants au contrat, ngira ngo les deux parties bumvikanye babushize mu ngiro ivyo bumvikanye, nibaza ko il y a toujours moyen yuko haba une sortie iki ngira ngo ntagiye cyane mu madetaye, ngira ngo no hava nsanga navuze ivyo ntazi kuko c'est pas mon domaine, nibaza ko ahantu kigarukiriza ngaha, ariko ngira ngo mbandanye ko kindi mwavuze les pays africains, mwavuze le Gabon, la Guinée équatoriale, ati kubera iki tutokwihutira cyane kurunka abakozi muri ivyo bihugu dusanze dusa imico imeze nk'iyisa n'urukoba rusa. Aha naho nyene natwe twavyifuza kuko benshi abarundi naho atobavuga igifaransa aragaheya buke buke, kandi abona ari kumwe n'umuntu basa ngira ngo birasa ça apaise un peu umuntu akumva ko atari totalement étranger. Aha naho nyene tuguma tubaza muri Gabon no muri Guinée équatoriale kuko aussi harimo des spéculations aussi muri ibi bihugu. Urumva hariho nk'ibihugu vyamaze kwinjiramo cyane nko muri Guinée équatoriale, ndaherukayo mu bindi bikorwa twasanze benshi abakozi benshi bariyo araba Camerounais no muri Guinée no muri Gabon naho nyene n'aba Camerounais benshi, aba Nigeria, les Burkinabé. Aha rero icyatumye biyumvira abarundi babonye imigenzo y'aba bantu muri Nigeria muri Cameroun ingene vyagenze, wasanga bimwe les honorables bagaruka ko vy'imico, basanze hari ibintu bononye vyinshi mu bijanye n'imico y'imiryango, mu bijanye no gucanishamwo imiryango abubatse n'ibindi. Aha rero bavuze bati abarundi kameme barafise indero, aha ngira ngo uworabira muri ivyo bihugu barashobora kugira ico bunguye bakaza bagakora kandi bakubahiriza n'imigenzo yacu. Aha murakoze cyane, nibaza ko ari suggestion ikomeye natwe tuzokorerako kugira ngo turabe ko ayo masezerano yo nyaruka kugira ngo abakozi batangure kugenda gukorerayo. Mwabajije ikindi kibazo kijanye na appellation aéroport international Melchior Ndadaye yuko les compagnies aériennes batagomba kubishira muri systeme yabo. Aha ngira bagomba kwiyorohereza kuko naho bogishiramwo usanga badashizemwo indome zose baca babreja, ugasanga ngira ngo aha sinibaza ko hari igikorwa kinini cyabaye au niveau de la diplomatie kugira tubabwire tuti hindura, kandi naho nyene murumva vyo haba bitugora, nta bubasha tubafise ko kumakomande tubabwira tuti mutegezwa guhindura. Niba muri systeme yabo batarabikora on peut suggérer kugira ngo barabe ko bo bishiramwo, mugabo nibaza ko baprefera ngira ngo ibintu bamenyereye la routine, murazi ko kenshi usanga ari byo abantu biyorohereza bati peut-être netwashira muri système ça peut déranger tel ou tel dosé aspect, mugabo ivyo nivyo niyumviriye, ariko nibaza ko iki ngira ngo avec les compagnies aériennes on peut avec aussi les autorités portuaires du Burundi, aéroportuaires du Burundi, ngira ngo turashobora kukivugana tukaraba nyene co la suggestion yoshikira les compagnies aériennes. Ikindi honorable Leokadi yabajije ni ibi vy'amarecrutement nyene les agences abagenda ugasanga mu nyuma vyagize ingorane ku miryango. Aha nibaza yuko ngira ngo ari ministere canke ngira ngo na leta nyene twaba tuyituma ibidashobotse, kuko nitwaja kwinjira mu vy'imiryango bizohaba bitugora, kuko hari aho bazoca bavuga bati twagiye gateka kazi na muntu canke hari ivyo amategeko twarenze, ariko le souci est fondé kuko twifuza ko Burundi bwogira imiryango yifashe yumvikana ingo ziremye, kuko ni naho igihugu kizotera imbere. Ariko aha rero nibaza ko vraiment yoba ari gusigura kumvisha abantu yuko imbere yuko bashirangira ngo
kurondera ubuzi hanze baraba inyungu z'umuryango kugira ngo ntibakize kimwe aha hano basange bishe ngira ngo vyinshi ahandi mu miryango. Hanyuma l'accord des conjoints twe twibaza iyo barinze bafata iyo decision ko bavyumvikanye, kuko nta uraza kuvuga ati mudamu wanje ntagende canke umugabo wanje ntagende, izo kantazo turumva, ariko ngira ngo nivyaba ngombwa avec la suggestion ya mwebwe muserukira abene gihugu, ngira ngo mubisavye natwe tuzobishikiriza ama agence hanyuma bije mu ma clause yo shigwa mu makontra, kuko hari aho usanga tuvuze tuti ntimukora ibi, baca bavuga bati muriko muraduhohotera. Ngira ngo hari ikibazo nagomba guca nkompleterako, kuko twaragize ama agence turabwira abantu tuti ntimutware abakozi mu bihugu tutarasinyira amasezerano kuri zamvo nababwira, ariko haje impande ama agence atari agreye n'abantu ngira ngo privé, ugasanga umuntu yagize contact kuko bajya bagenda gukorayo barafise abagenzi ino, aramubwira ati yamare ino hari akazi, uraraba ingene wiyugunganye ushika ino, ahubwo usanga bikoze ku giti ciwe aragiye. Aha ama agence atariko arakora mu mategeko twarabwiye tuti yamara ntimusubire, urwandiko twarabashikirije ikibazo cabajijwe isho turiko turakora, twarabashikirije urwandiko turavuga tuti mubandanije tuzokwitura inzego zibijejwe zidufashe zibatorera ibihano, kandi umukozi azogenda mwamurungitse akagira ibibazo vous serez responsable y'ibizomushikira vyose. Aha rero les agences bari bamaze kwemererwa, bavuze bati none ko twebwe twarisha amahera muri leta byose tukariha byose, tukaba turi en ordre, mukaba mutatwemerera ko turungika abakozi muri ivyo bihugu mutarasinyana amasezerano, ariko ayo yandi ma agence akagenda murumva si twebwe twayemereye, mugabo aragenda ararungika abakozi, bati ntimwumva ko muriko muraturenganya. Mu nyuma rero mu rwandiko twaciye twandika rujya ngira ngo abantu benshi batasomye kandi ngira ngo batanatahuye canke bakoresheje kutariko, twaravuze tuti agence muri agreye mukorere muri ivyo bihugu tutarasinya amasezerano, mugabo ama processus iri en cours. Ico twabasabye nuko hoba une agence agreye muri ico gihugu bagiye gukoreramwo, iyo agence yacu ngaha nayo iri agreye, bagasinyanira amasezerano ku buryo ntihagira ikibazo naho tuzazoba turasinya amasezerano n'ico gihugu dushobora kukibwira diplomatiquement par les canaux diplomatiques tuti turabire iyi agence iri agreye mu gihugu iwanyu, c'est-à-dire ko ibikontorwa n'amategeko y'ico gihugu tuti turabire ahari ico ikosa yagize mudufashe. Nabo bazoca bavuza kuri iyo agence bagereye bo nyene kuko barayifise kuri une certaine autorité kugira ngo bayisabe ikore ivitegerezwa gukora hanyuma ibintu bije mu buryo. Murumva rero quelque part murumva on était twari entre le marteau et l'enclume, parce que aba bari en ordre bavuga bati abatari en ordre bariko badutwara isoko. Aha il faut comprendre yuko harimo une certaine spéculation et concurrence aussi, et aha rero quelque part haraho duhagaritse baca batubwira bati mwebwe mwabuje abantu kugenda, hanyuma mugasha musanga umengo turiko quelque part tukumva umenga hari abo turenganije kandi natwe twumva bariko baraturenganya kubera atari twe twabikoze. Voilà. La mise en application des conventions twabivuze, navuze ko ça ne dépend que d'une partie, ko haba échange d'instruments kugira ngo zije en application, hanyuma la stratégie de mise en œuvre y'ivyo bintu carrément ntayo umuntu yovuga ngo irahari, mugabo n'ivyo twisunga ku buryo yuko ces étapes ziba respectées. Mwebwe murashobora kunyarutsa mukarungika votre partie kuri ico gihugu naco ugasanga peut-être gifasha uwundi mwanya kugira ngo bije mu buryo, et tant que l'échange de ces instruments itaraba ntibikunda. Hanyuma kindi honorable Imelda yavuze ni kico ku la nomination des ambassadeurs, ko ngira ngo ubwoko bw'abatwa butoba buraserukirwa aha, sino kivuga ko vyinshi mugabo ishonzi ico nuko le ministère itegezwa kwisunga politique générale y'igihugu.
igihugu cyafashe ingingo yuko bose les composantes de la communauté burundaise de la société burundaise bose baba représenter ntaco buza yuko abo nabo baba représenter kandi nibaza ko harimo ababishoboye ico gihe rero kandi nibaza ico no menyesha nuko aha la nomination des ambassadeurs canke des diplomates nti dependa cyane canke ngira ngo uruhara ministre comme autorité abafisemwo si runini cyane hari izindi nzego zibijamwo kandi murazi yuko namwebwe babaca imbere kugira muvyemeze aha rero nomenyesha yuko nta mpungenge ihari niyo hagera sauf que la liste bavuze je ntayo ndabona kandi kugeza ubu twebwe tuvuga tuti ntidushaka kuburagiza no diplomate murabona nk'ubu turavuga tuti abana bari ku ishure hanyuma icihutirwa sico kuramplace aba diplomate no kuraba akazi bariko barakora hanyuma ntiduperturbe imiryango c'est les droits de l'homme naho nyene zigaruka nkuko mwabivuze kugira ngo imiryango nayo yoroherezwe hanyuma hageze aho tubonye tuti harageze canke hari watashe le processus murayizi twebwe ngira ngo turaproposa hanyuma badukurira nabo ka presia hama namwe nyene mukagirisha mubivuze ko uwo muntu akabona gutogwa nukuri nta mpungenge zohaba nta discrimination ihari nibaza yuko n'igihe cagera ngira ngo bizokunda na abatarimwo bajemwo hanyuma ibintu bibandanye mugabo aussi bavuze la compétence aussi naho nyene naco nyene iyo batora bantuze birajamwo ngira ngo les critères ntiziba ari ethnique gusa canke communautaire gusa hariramo d'autres critères hanyuma ariko sigikorwa cy'umuntu umwe aha rero noremesha abantu ntihagire uwiyumvira yuko muri diplomasi hari igisata kigenewe bamwe kitagenewe n'abandi murakoze cyane nyene iteka nagomba ngarukirize ngaha kuri ibyo bibazo mwabajije iyi nabonye nyakubahwa mushikiranganje ku mwavyishuye n'ivyaba ariko bimeze nk'uko n'abandi babisavye aya masezerano mbona umengo yarakwiye kuraba ingene yosubigwamwo nk'uko nyene iteka yabibabwiye hakaba kwiyangaja kuba parti reka ndayisome uko mwayitanze ino nyishu n'abandi barumva umuntu afise umutima ko tutobifatira hejuru gusa nk'uko muvyishuye ubu kuko ni par rapport yabo batravailleuse baja gukora hanze bavuga bati par rapport au problème ni inyishu ndiko ndasoma par rapport au problème qu'ils rencontrent ces derniers temps certains travailleurs burundais en Arabie Saoudite rencontrent des difficultés dont des abus contractuels, des conditions de travail non conformes et dans les cas les plus graves, des situations assimilables à la traite des personnes. Iki naco turazi mu masezerano mpuzamakungu ko ari kirazira. Nkibaza rero inyishu itanzwe gutya numva nk'abaserukira bene gihugu jewe nagize Cheikh Dopour ndayisomye kuko murabandanya muti le gouvernement du Burundi ne minimise nullement ces réalités et les traite avec la plus grande responsabilité iki turagishima cyane les problèmes identifiés trouvent leur origine principalement dans le non-respect des contrats de travail par certains employeurs nk'ibi mumaze kubibona birumvikana n'ukuri ko hofatwa ingingo diplomatique kugira dukingire abene gihugu la méconnaissance par certains travailleurs de leurs droits et obligations avant le départ iki naco mworaba aya mashirahamwe abijejwe n'ukuri nabo bakaja mu vyo gukingira abo barungika ntidushira imbere kuraba inyungu zivamwo gusa mugabo twiyumvire kiremwa muntu des insuffisances dans le suivi post-déploiement, notamment dans les premières semaines d'arrivée. Nk'iki ko mwamaze kukibona ko ari ingorane bakigenda mwategerezwa guca namwe mufata des balises nk'abajejwe la coopération kugira ngo n'ukuri dukingira aba bantu nubwo baba bagiye kurondera ubuzima
mugabo ntibace bafatwa mu bintu bitajanye n'amategeko. Enfin, le gouvernement du Burundi devra exiger hari akantu gaciye kangoranye n'iteka ariko l'essentiel nabivuze. Nk'umugwi wamaho watanze kino kibazo, iyi nyishu mbona umenga irimwo ibintu vyinshi vyokebura kugira dukingire abene gihugu. Mugabo mu nkundire nyene iteka ice mbaza n'akandi kabazo kumbure kaje vuba ko nabivuze ko iki twagitanze mu mpera z'umwaka uheze. Twarakurikiye amakuru muri ino minsi turaraba n'ivyandikwa hirya no hino kandi ndazi abubahwa bari ngaha nabo nyene ko bavyumvise. Ubu hariko haragenda abigisha benshi hanze, baratanze akarorero ngaha nyene turi muri capitale politique. Ubu vuba baraharura ko hagiye abigisha b'aba D7 60, baraharura ko hagiye abigisha b'aba licencié 80. Abo rero n'abaharuwe kandi muri capitale politique gusa. Tukibaza tuti none ibiganya kubahwa mushikiranganje, mwebwe mujeje imigenderanire navyo murabikurikira, kuko tugiye no mu gisata c'amagara y'abantu nico kimwe. Abaganga baragenda ari benshi, ubu n'abaforoma bariko baragenda. Ubwo ntimubona ko tuzohava dusanga hariho ingorane? Tukibaza tuti ko leta ari imwe, nivyo tukibwiye umushikiranganje ari imbere yacu, ariko turazi le principe de l'unicité gouvernementale. Murabe mukorane n'umushikiranganje w'indero n'umushikiranganje w'amagara y'abantu, bigere koze profonde ziriko ziratuma abakozi bagenda, kugira ngo hace hafatwa des stratégies zo gustabiliza. Iki kije gutya nyene iteka kuko nukuri ari kibazo kiboneka, kuko mwarabibonye igihe tugendeye abene gihugu, hariho amashuri menshi atagira abigisha, hariho amavuriro menshi atagira abakozi, n'abahari bakaguma bagenda. Tukavuga rero tuti vyari bikwiye ko hafatwa des stratégies. Kumbura umushikiranganje araza kuvuga ko atamadona afise kugira cishureko, ariko ntaco kubera ari kibazo tubona kiriko kiraduga cane. Biratuma baheza nabo bakaraba yuko hari ikintu cokogwa kugira vy'ukuri aba bakozi babe stable ngaha mu gihugu ku neza y'abene gihugu, kuko amashuri atari ko arakora neza ejo bizotugora. Amavuriro atari ko arakora neza, umwene gihugu ni wagira ingorane cyane. Murakoze nyene iteka kuri aka kanya musubiriye kumpa. Nabivuze iki kibazo mpereje ko c'abagenda ubu muri cadre y'aba fonctionnaire nuko ari kibazo tubona kiriko kiraza. Imana ibahezagira. Urakoze cyane. Nagira ngaruke guco wahereyeko. Le ministère des Affaires étrangères imaze kubona yuko hariho amasezerano yagiraniye n'igihugu, hanyuma ikabona ko mwishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano hariho ibintu bisa na trafic na traite des êtres humains, mukagishira muri réponse. Nibaza ko natwe mwaduteze umutego, kuko iyo nyishu ntiyategerezwa kuva mu bushikiranganje bw'imigenderanire. Ubushikiranganje bw'imigenderanire aho bwumvise ikintu gisa n'ico buca buciruka gucika gikosowe. Yakuba mushikiranganje umuntu iyo réponse yayanditse ntabwo ari umudiplomate, uramuraba neza ntabwo ari umudiplomate. Ko biragoye, hari ijambo ridashobora kuva nawe wari umuhinga wo mu mushikiranganje bw'imigenderanire, hari ijambo ridashobora kumusohokamo, nkuko abishikirije. Rero mwabonye hari ibisa n'ivyo, none abatanga amanota bo baca bavuga ngo ati nabo nyene barabibonye, nahubwo nabo nyene baravyemeza, bica bibingorana. No kuvuga yuko y'amasezerano aca hindura isura, duca tugenda muri trafic des êtres humains.
mvaho n'ingorane nibaza ko rero hari ibintu vyihuta vyo gukora rero kugira vy'ukuri aya masezerano yongere navuze ko amategeko y'amari dynamique tuyashire ajuru ivyo vyatugoye vyose mushirwa mu ngiro ryavyo tuvyereka aba partenaire twagiranira amasezerano hama tugire compromis ivyo duhurijeko n'ivyo duca dushira indani muri ayo masezerano vyugara ivyo vyabaye ko bitazosubira kuba kuko sinejo twashobora kwisanga twagiye handi hana atari heza. Jewe nagira ngaruke naho musana bagisozereye ico kibazo jewe nukuri cyashitse gose sindumva ko kiratorerwa inyishu by'ukuri iki kijanye na placement de la main d'œuvre à l'étranger. Ubwa mbere barashizeho ndibuka ko habaye n'injyane hagati y'amaministeri abiri bamwe bati ni jewe kiji wanje ubone nawe atoya kiji wanje tumaze kubona yuko kigiye mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire twavuga tuti omwa kigiye gutorerwa inyishu hagiye kubaho suivi yabo bantu hariho direction ijejwe iyo emploi muri ministeri ijejwe imigenderanire. Mu minsi ya mbere vyaragenze neza twarabona yuko bagenda bari à l'aise mugabo uko iminsi yagiye iragenda niko ibintu vyagiye biracumbagira. Ntivyumvikana ingene abantu bagenda hariho ama agence ntibamenye abantu iyo baroye ntibamenye ko bagiye bafise contrat kandi vyarimwo yuko imbere yuko umuntu haguruka mu gihugu agenda afise contrat n'amafaranga azohembwa. None ubu bigaruka bigahinduka gute ikindi naco ayo ma agence atari agreye ari nayo ariko aradukwegera ubu naho mwayahaye ububasha bw'uko barungika abo bantu eske ubundi bwo we ntimumva ko ari mu muri responsable ministere yabotorije niyiguma iri responsable kandi mu hantu barungika hari ambassade y'u Burundi umurundi agize ingorane abari mu makosa amakosa n'ibindi ko ubutungane burakora mugabo agize ingorane mwamurekuye mutigenda ugire urondera ubuzima wagiye bakurungitse wagiye uzaho ushikira mugabo bihindutse wamaze gushikayo kubera iki iyo ambassade iri hariya itiseze sa d'office ati no murundi wiwacu ntegerezwa kumenya ingene abayeho ntegerezwa kumenya iyi ngorane afise hanyuma mpeze ndamutabaritse nukuri birababaje kumva uwo muntu yarapfuye mukavuga ngo nibamuhambe hariya ntibishoboka kumvikana yuko hari umuntu yavuye ngaha mu Burundi naho iyo bagiye mu kinyegero ntihabuze awo mwatoye ahavuka ahava mwari kubaza n'uwamurungize ko baramutse ari komisionnaire zibijamwo barabababazi none abayagiye atamuhaye amafaranga ni yego umugabo yaratanze uruhusha yuko bamuhamba naho yarutanze ni umwana w'igihugu si umwana w'uwo mugabo ejo mugururiye imiryango abariyo nabo nyine bazobafyonyora baca bavuga bati hamba no il faut que twumva umurundi ko ari umurundi quelque soit condition yagiyemo kuko abo bagiye kurondera ubuzima nitwe twabarungitse ni ministere ya affaires étrangères yamurungitse none yababwiye yabahaye uruhusha ati genda rero mbona yuko hofatwa ingingo zikomeye na cane mu bushikiranganje nyene habeho suivi hari igipapuro mwavuze ngo mu kugira basohoke ngo autorisation de sortie itangwa nande imeze gute yanditswe gute bayitorerahe ni muvugane aho hantu bayitorera uwo yandika ninde d'ailleurs habayeho n'urwego rujejwe kudistribuwa iyo autorisation de sortie n'abazosohoka bazomenyekana muheze mushireho service ijejwe kuzira controla iraverifya abasohotse niyo baroye aho bavuye wabarungitse niyo bashikira kugira ngo ejo habaye ingorane mumenye aho muronderera sino bizogorana
mugabo urumva ibi ni vyambika iceye igihugu ntivyambika iceye izo kompanyi canke izo societe zoga mu Burundi vyambika iceye igihugu kuko ni convention iri hagati y'ibihugu nta si convention iri hagati y'amasosiyete canke amagence rero ico kintu mukirabe gose hanyuma tukiri kuri ibi vya placement ya main d'œuvre à l'étranger nyakubahwa mushikiranganje mwaragize akigoro kukurondera amabourse de coopération ugwaruka rutari ruke ruriko raja kungura ubwenge kwiga za kaminuza hanze bivuye kuri ayo mabourse ariko iyo bahejeje bakagaruka bashika umenga ntibazwi mu gihugu bakatontangura kwironderera ingene babaho nkumbura iyo baje bava aho bagira massage barabasolicita ati ni mwigumira ino kandi bakaba bafise agashahara kaboneka babwira ngo baragarutse bagasanga ntaco bafise nta occupation canke baba iyo occupation bagasanga udufaranga agashahara bahembwa kari munsi yako bari kuronka bigumiye hariya bagira ngo baragiye tugasubira uko minduru ngo abantu barabigishije none bigiriye none turiko dukora iki muriko mukora iki mwagiye kurondera abantu ngo bamungura ubwenge mugabo baragarutse bafashwe nk'abantu ataco bashobora kungura igihugu none nta kuntu mwogira imigenderanire aho hantu bagiye kwiga nihaba ino tudashobora kuronka ico turakoresha mugirane imigenda baba abakozi baho hantu hanyuma batanga amafaranga mu gihugu canke ikindi naco ico nayiko no propose hariho ama université atandukanye des universités spécialisées hariho iyi hôpital nuze iyo kuri yirwa Karete Hospitalo Universitaire do Kamenge iri konsi nk'uko yoba ari hôpital yo kwigisha universitaire none abo bantu dufise abantu bagiye guca master benshi bari muri Maroc bari no mu bindi bihugu none aha mu maya tutafise hôpital y'igihugu do reference y'igihugu nta kuntu twogira twobashira ngaho muri iyo Centre Hospitalo Universitaire do Kamenge bakaza kumenyesha kungura ubwenge gufasha abandi kungura ubwenge bw'ivyo baronse bakaba barimo hanyuma bakanavura n'abantu bakabona vy'ukuri ko ari aba specialist hanyuma bakarondera ingene babahemba bivanye nayo binjije aba privé bo ko bamwe babangaje ubu leta nidashobora kubangaje n'ukuri babiraba baje kubona ugira effort hanyuma ugasanga bagiye kwiga bagataha uko bagatazira yoye eka n'ayandi mashuri aha n'ahandi bagiye kwiga birakenewe yuko duprepara aho bazoshikira kugira ngo ntibashikire mu mwidogo kandi bari bagiye bagakoresha uburyo bw'igihugu nibaza ko ahanini ari ivyo nitwo tubazo nari mfise kandi nizo ntererano nashaka gushikiriza murakoze ku kibazo ca mbere kuko inyishu yatanze ntabwo yanyuze ni ikibazo ca mbere agace ka gatatu aho bamubaza urugero rwishirwa mu ngiro rw'amasezerano igihugu kiba cateye ku mukono ari nayo ntandaro nyamukuru yatumye haba ino question orale kugira ngo turabeho amasezerano Uburundi buba bwateye ku mukono aho uko yo bashirwa mu ngiro mu nyishu rero yatanze yavuze yuko ahura n'intambamyi izo ntambamyi rero yavuze na cane yaravuze la nomination des cadres bajejwe gukurikirana ama projet aravuga kandi la disponibilisation des moyens matériels et financiers pour le suivi sur le terrain aho hageze naho avuga ko
ibijanye na système de classement des dossiers et de la protection physique, avuga yuko mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 ari kumwe n'abandi bashikiranganje batunganije inama mugabo kugira ngo barabeho ishigwa mu ngiro ry'amasezerano igihugu catewe ku mukono, baca bo nyene mbere bariyemera yuko ata document nimwe de référence bafise. Ivyo rero bikaba ari ibintu biteye amakenga, nubwo yavuze yuko mu bushikiranganje asanzwe arongoye abibonye we yaciye afata iyindi ingingo, nimba ari vyo bari vyiza. Hanyuma rero naye nashatse kumubaza nti ivyo bintu mumaze kuyibona izirya ngorane zose wagira avuga bijanywe n'amanomination de certains cadres n'ibindi mwagiye murashikiriza, ico mwamaze mwaciye mwihutira gukora kugira ngo ibintu bihinduke co bari giki. Hariho kandi muri tableau mwatanze tableau iva ku rupapuro rwa 4 gushika ku 35 muri colonne résultat déjà obtenu jusqu'à nos jours, biraboneka neza yuko ishigwa mu ngiro ry'amasezerano leta yateye ko umukono atari menshi. Mwanabisiguye mu mwanya uheze aho mwavuga yuko convention zisinywa ko ku bushake bw'ibihugu, ariko uri kuraraba umurindi w'amakonvention turonka ukabona ni menshi ugereranije uri kuraraba rishigwa mu ngiro ryayo ugaca usanga hariho bisa no gukwega n'amaguru. Ubwo vyo babiva kuki? Ubwo ntabwo mwoba mwagiraniye ayo masezerano mwihuta ku buryo igihugu kimwe kimaze kuyatera ku mukono gaca babona umenga hariho nk'akantu baba barihenze agaca bahitamo gukwega amaguru. Hama nashaka mbaze mfatiye nk'aho twabonye ko igihugu c'u Burundi ataco gisanzwe gishorera muri Maroc, mugabo tukaba twemeje nk'iryo tegeko co kimwe n'ayandi yose. Nagire mbaze nimba muhera mutegekanya ama séance de sensibilisation aho muhimiriza abarundi canke mukabasigurira abarundi batandukanye canke na cane abagwiza tunga akarusho kari mu masezerano Uburundi bwateye ko umukono kugira ngo abarundi bahurumbire ako karusho. Ikindi kibazo mfise kijanye n'abarundi baja gupagasa mu bihugu bibanyi ndetse no mu bindi bihugu kugira ngo barabe ko bo kwisununura mu vy'ubutunzi, ariko ugasanga kenshi bagiye ata mpapuro z'inzira bakazirindira ntibazironke, mugabo ugasanga harimwo abahise gufata inzira z'ibinywabi. Hama rero iyo bashitseyo baraheza bakamererwa nabi, aho babambura utwo baba bararondeye ndetse no gufungwa bagapfungwa. Mwoba mutegekanye iki kugira ngo abo barundi baza gupagasa hanze boroherezwe kugira ngo bagende vyoroshe kandi bongere barondere ubuzima bagiye kurondera? Hari n'amafaranga sinzi ko numvise neza ajya amashirahamwe ajya ama agence de recrutement des employeurs, sinzi ko navyumvise neza, menga bavuze ko batanga imiliyoni 100, sinzi ko nabona navyumvise neza, imiliyoni 100 kuri agence atangwa buri mwaka canke atangwa igihe cose baba barungitse umugwi w'abakozi bagiye gukora hanze. Hama nimba aya mafaranga atangwa, sinumva ukuntu abantu bogiriye ikibazo hanze hanyuma ntibashobore gufashwa ku mwanya. Hama ikindi naco nashaka kuvuga, nabonye umenga ni nka recommandation mwigiriye, ariko mvuga nti reka ndabifurize ko ubundi muzogaruka ngira muzohavamo twishura kuri iki kintu mwavuze, aho namwebwe mwabonye yuko bari bakigarutse ko barakivuga
ibijanye na la traite des êtres humains. Ico kintu bari mwavuze muti en fait le gouvernement du Burundi devra exiger aux autorités du pays de destination de faire respecter le contrat signé par le biais de la sensibilisation des employeurs sur le droit de l'homme et sur la lutte contre la traite des êtres humains en particulier. Twizere yuko igihe muzogaruka muzotubwira aho iki gikorwa coba kigeze. Murakoze nyene iteka kuba mwampaye kano kanya. Murakoze kunyongera ijambo nyene iteka ku inama nkenguzamateka kugira ngo shikirize utundi tubazo twaje nyuma yaho nari nasavye ijambo. Nagomba kubaza kome umushikiranganje ari muri twebwe tukaba turi muri question orale mwaduhaye uruhusha rw'uko dushobora kubaza kitajanye directement na question orale no na question twari twamurungikiye kijanye n'ibi byo kugira amakoro kusaba ubuzi hanze n'ibindi. Je nagomba kubaza ivyerekeye ishigwa mu ngiro ry'amategeko atorwa muri EAC kubera ko muri commission permanente yacu mu byo tujejwe birimo turajejwe no kuraba ama relation ari hagati ya parlement hamwe na parlement muri EAC. Hama nkacambaza n'icerekeye amariyere usanga Uburundi buri mu ma-organisme atandukanye ko tubona canke twumva ko ibiharuro biguma biduga. Mbega muriko murakora iki kugira ngo Uburundi ntibugumwe bukumirwa nko mu manama mwamwe canke badoma urutoke ati Burundi muraheranye, usanga biteye isoni iyo umuntu agiye mu nama bavuga ko Burundi buheranye. Muriko murakora iki? Hanyuma nkacambaza nti mbega muzoha raporo ryari le parlement ku bikorwa vya parlement nyene yo muri EAC selon l'article 65 ya traité ko bitegekanya. Murakoze. Sinavuga ko ari ikibazo ahubwo ni ugushimangira. Nyakubahwa umushikiranganje, twariko turiga ingorane abo hanze abaja kurondera akazi hanze bagirirayo. Yagisiguye neza mugabo nanje nashaka kwishimangira kuko inyishu yatanze jewe yanshitse. Yavuze yuko hari ikibazo c'uko batabategura abagenda hanze. Mu bisanzwe umuntu avuye mu gihugu ciwe akaja mu kindi gihugu agiye adateguwe ni kibazo gikomeye. Baba bafise imico bisangije, ndetse washaka tutagiye kure aho iwacu nibaza ko muza muravyihweza rimwe rimwe. Hariho abantu usanga discipline atari kirenga, ugasanga nk'umwana w'umukobwa canke uwo mugore gutuka umuntu w'umugabo akamwambura impuzu kumugaragara abantu bumva, ugasanga si kibazo. Uwo rero mu gihe ashoboye kuja mu bihugu byo hanze biragoye ukuntu azogira discipline atateguwe. Basiguye vyinshi bavuze yuko hariho abantu bashitse hanze bashika bata ingo. Uwo nivyo mu gihe utamuteguye ukamusigura yuko atagiye kuronderera umufuko wiwe gusa ahubwo agiye kurondera umuryango, biteza kugenda uko nyene. Kanatsinda umuntu ashitse hanze bariya abazungu bobo canke bariya barabu urumva ntuza kumwigira ko vyinshi. Nibaza ko droit de l'homme uko tuyikurikiza ino hariya nibaza ko atariko bayikurikiza. Nyakubahwa mushikiranganje, nariko ndashimangira. Okay, murakoze cane. Ndashimye mwese inshuti abagenzi mwakuri iki kiganiro, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Amerika, Burayi n'ahandi. Mwese ndazi ko mukunda ibiganiro byacu. Mwakoze ko mwafashe umwanya wanyu mukabana natwe.
Kino cari igice ca gatatu. Kino kiganiro cari cihariwe cane ni ikiganiro mu by'ukuri cyavuga ku bijanye n'ihohoterwa rikorerwa abarundikazi muri Arabia Saudite, nubwo hari izindi zagiye zirinjiramwo mugabo ni cari ikiganiro umushikiranganji yaratumiwe kuvuga ku bijanye n'amasezerano Burundi bwasinye, baca bagaruka cane bibanda kuri Arabia Saudite, ihohoterwa rikorerwa abarundikazi. Nubwo hari ibindi vyavuzwemo mugabo ugiye kuraba ibice nka 60% vyagarutse cane kuri Arabia Saudite, nivyo vyiganziye ikiganiro bakubitiye muri Qatar. Ibi vyose ni ibintu bavuga ko vyabaye vyiza. Nshimba ko abakenguza amateka bakurikirana ibiganiro dutangaza, kuko bino bintu nta kundi kuntu babimenya tutagiye turabishira hanze. Shishikariza abarundikazi muri Arabia Saudite mwese kwandikira Daniel Mugisha mutubwire ibibazo vyanyu, mutabeshe, muzana amajwi n'amafoto n'amavideo tubishire hanze kugira ngo abakenguza amateka n'abashinga amateka baze barabona ingorane muri mahoro nazo baze barabavugira. Ibi bizohera, hazogira igihe muzoba muri Saudiya mutunga telefone batayibaka, mudakubitwa, mutimwe amafaranga, mutimwe indya, mudafatwa ku nguvu, mugwaye mujanwa kwa muganga, mufatwe nk'umukozi. Ibi ndabizi ko bizogera igihe bikazoshika, ariko ni mwanuma ntibizoshika. Babantu mu video mugaca muza ngo yihanagure ngo vyatunganye ngo yikureko, bijya ntibishoboka. Gumiza hajya n'abandi babibone. Wase ko ibintu vyawe bija hanze bigira ibanga mugabo uzokwibonerako. Gira amahoro, mugira amahoro kandi.